isaha zitandatu zirenze ku minota itarenze 12 gusa hano muri za radio Magatamza FM akaba ari umwanya mwiza wo gutega amatwi amakuru nayo tukaba tuhashikizwa na mugenzi wacu Felice Bigirimana ndakora mu kijino ngenda guhikaze Felice ndakora mu kijeja ndabana kwije namwe bakunzi ba radio Magatamza FM ngira ndabaha ikaze murano makuru yo kuri uyu wa kandi genekerezo rya 14 Rusama umwaka wa 2020 reka ano makuru yacu tuhere mu ngingo nkuru ziyagize aho hari haheze iminsi hibonekeza ubukene bw'intori ku isoko nkuru ya Magara bamwe mu basanzwe bazidandaza baravuga ko uburi ziriko ziraboneka nubwo bazirangura zizimvye Yugagwa gikiyaga ca Tanganyika byaratumye abadandaza b'uburobe bagira ubuhombe kuko ahanini bwahora bugugwa n'abarovyi Murano makuru muraza kumva ayavugwa mu karere ka Afrika y'ubuseruko Kwino muri sanze muri radio Magatamza Ndasuye kubaha ikaze murano makuru aramvuruye muhinga bw'ivyuma ni Richard Ndayizigiye inkuru imwe ukwayo reka ano makuru yacu tohere mu gisata c'iterambere Yugagwa gikiyaga ca Tanganyika ngo cyaratumye abadandaza b'uburobe bagira ubuhombe kuko ahanini bwahora bugugwa n'abarovyi Ndikumana Emmanuel asanzwe acumba uburobe akandi akanabudandaza aratwiganira uko vyifashe akanagira ko atwiganira ingorane bagira mu kurondera amababi babufu akaba yavugiye kuri mikro ya mugenzi wacu Dorser Ndayizigiye Uburobe turabukora genda kurangura imyumbati ariko twirangura iyo tuzimba canke ntituzimba hanini uburobe ubu nta n'isoko irimwo igihumbi amajana 8 amajana 9 n'igihe igihumbi n'ijana baduza ko canke nibadudugirizeko bisanzwe hanini uburobe nta makanyungu turiko turaronka kweri nuko ranye uwo mukembe gusa kugire abana barara inzara baronka uwo mukembe n'ubwo bugari urose n'igihumbi gicitseko ukagura n'uko rudagara musukara uri inyungu maze kubonamwo abana barajya cyangwa ukajya ndetse n'abariko barafasha bakaronka ko niyo nyungu irimo ukuvuga ikintu kitugora muri ivyo amababi yo kubusetsa n'ikintu kitugora turiko turabucumba turahangayika kweri ni ibintu bisaba ingufu nyinshi kariko kose akazi sako gusuzugura mbere sinakazi kagayitse n'akazi keza vraiment nta gusuzugura akazi kariho kose karatunze umuntu kintu notera kamo leta notera kamo yuko ibiciro byoduga umuntu agapfuma aronka n'akanyungu kubera turiko turabucumba n'ukuri turahangayika cyane simeye ko bodufata mu mugongo bagira natwe ico dusitseko ukanagira n'isira hamwe kuri iki kiyaga ca Yugaye no kuvuga bakiroba twaronka n'akanoti ariko bumenga byace bihagara kubera bataroba bwabwisi bwagwa n'abarovyi abapisi aho hari hagize iminsi hibonekeza ubukene bw'intori ku isoko nkuru ya Magara bamwe mu basanzwe badandaza intori bakavuga yuko bazirangura zizimvye ari cyo gituma zizimvye baderemba ko Evariste ati dukorera ubuhombe kuko intori zizimvye akongera kanasaba ko ibiciro vyogabanurwa kugira ngo abasanzwe arabasumye bizo ntori kugira ngo bashobore kuzisuma zizimbutse akaba yavugiye kuri mikro ya mugenzi wacu Richard Ndayizigiye reka tumutege yomi jewe nkabandi muri bamwe badandaje intori ni mu bisanzwe intori intarejekeje menshi cikenya ariko ubu ndovuga ko jiriko ciraboneka kuko umutereko w'intori warogeje menshi mu bisanzwe si ukiriho waduje ko gatonya ariko rero zishoboye kuba ziboneka ubu munsi ariko ndibaje ubundi munsi wose ko zishobora kuba zikena bivanye nuko umenga umwimbu nturiko uratera uca imbere ndibaje co ndobivuga ko birebire co barije intori twege ntabwo tuzirima twege turacirangura hanyuma tuzirangura kuko tuzirangura ibeyihanitse kuko urabona umufuko ubu twahora tugura ibihumbi 15 ariko mu gitaco butiriko turagura ibihumbi 25 kandi ubu yaduje ubu n'ibihumbi 28 ca washira kitike rero urumva umufuko cahagarara ku bihumbi 30 twebwe tubona ko atakarusho karimo kuko twebwe n'ubuhombe gusa kuko tumaje kujana umufuko w'ibihumbi 30 urumva nta kono tuwuyanga kugira tukuremo akarusho ngo nakinyungu oya amatagisi ntabyo twabivuga ko birebire kuko amatagisi bashobora kuba bayatoca buri kundwe kuba kundwe ni rimwe nta muntu yo hava ritwa n'amatagisi kuko itagisi ya hano umunsi wa kabiri gusa kandi na hene n'amafaranga 200 nta muntu rero yo hava ritwa n'itagisi murashobora kuba mwo bivuga kugira ibyo turangura bikoroke hanyuma natwe tubirangure byarakoroca hanyuma natwe abashumye ntibagende baratwidogera cyo tubaha ibijimbutse kuko biduje turabiduja bimanutse tukabimanura reka
makuru yacu tubandanirize muyavugwa mu karere ka Afrika y'ubuseruko tukayashikirizwa na Niranyi bagira Dismas. Mu gihe hasigaye iminsi 6 gusa ngo amatora ya 2020 mu Burundi ngwabe abaserukira imigambwe itandukanye bakomeza kwiyamamariza mu ntara zose. Ibikorwa byo kwiyamamariza ayo matora bikazorangira ku wa 17 Rusama. Abantu benshi bafise ivyiyumviro ko amakarata y'itora yasigaye ngo ashobora gukoreshwa mu kwiba amatora, ariko Pierre Claver Kazihise usanzwe arongoye umugwi wigenga ujejwe gutegura amatora seni aramaganya ibyo byiyumviro. Mu ijambo ryiwe yashikirije abamenyesha makuru, Pierre Claver Kazihise baranashima ukuntu amakarata y'itora yatanzwe ku rugero rushimishije ku bice 90%. Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda. Ejo kuri uyu wa gatatu ubutungane bwa gisirikare bukorera mu karere k'Ikanombe bwaraye bufashe ingingo yo gufunga by'agateganyo ikiringo cy'imisi 30 abantu batandatu harimo abasirikare 5 n'umusivili umwe. Abasirikare bakaba bagirizwa gutizamu, gufata abakobwa ku nguvu, kwinjira mu mazu y'abantu batafitiye uruhusha, kwiba no gukubita abantu. Umunyagihugu nawe akagirizwa gukubita abantu no kubakomeretsa mu buryo bwo kubahohotera. Urubanza rwabo bwose rukaba rwasomwe ku mugaragaro, bose bakoranye, bose bambaye udufukamunwa mu ntumbero yo kwikingira ikiza ca coronavirus. Ubutungane bukaba bwafashe ingingo ko bose bofungwa uko ari batandatu, bofungwa imisi 30 mu ntumbero z'amatohoza. Abarorerezi bohagarikiye amatora bo mu karere k'ubuseruko bwa Afrika boje guhagararira amatora mu Burundi ntibakije kuko leta y'u Burundi ibasaba kumara imisi 14 bari mu kato basuzumwa ikiza ca coronavirus. Iyo misi nayo ikaba yorangira amatora yaranaheze kera. Ubwibyo kuza kwabo mu Burundi naco byomara. Ibyo bikaba byashikirijwe n'umushinga amateka akaba n'ujejwe amategeko mu muryango Afrika y'ubuseruko George Wadong yashaka gukorana na bagenzi be batandatu kuza kwifatanya n'abandi kuza gucungera amatora mu Burundi. Amakuru yacu arumvikana mu buryo bwiramvuriye kuri wezi 3 akaburungu radio yacu akaburungu VOA akaburungu kome. Dismas Ntiranyi bagira amakuru y'akarere k'ubuseruko bwa Afrika ku bwa radio Magara Times FM. Akaba ari na hano amakuru yacu arangiriye. Reka dushimire rero mugenzi wacu yatumye amajwi abashikira neza Richard Ndayizigiye. Reka namwe mwese mwaduteze iyompi, eka nabadufashije gutorokana ano makuru mu Ruganda. Naje ndabashikirize ni Felice Bigirimana. Mugire aho muba mwubahwe. Gwino muri sanze muri radio Magara Times FM.